Yesu nashimwe. Yesu atamandidwe. Twongere tugore ibiganza duhane mwiriwe. Kushani muzina Yesu Kristo, amen. Turashimiye Imana Tiyamikira Yehova cyane kwambiri kuba tugira ubuntu takati chisomo na bene data babale batu tukaba turi hano turi pamozi pano kugira ngo dusangire ijambo kutukiye ry'Imana. pamozi mawe ya Mulungu. Turashimye kuba kaze Tiyamikira muri mwaziranirira abandi bahezagire. Mulungu amdaritse. Nivyo uyu ni umunsi wa mbere nanje kuba hano. Rero nitsiko yamba kwa maro yano Nanje ndabishimiye Imana niyamikira kuri Mulungu kubera yuko kabakuti nigeze kuvyifuza kulitewe no kufunisisa byakunda. sivinateke Yanezere kubona bene data nakonde na wale watu wosiana mubo narinzi yamenye no kuziwa twagiye tubana mu bikorwa nangana by'Imana mu nshito za Mulungu n'abandi ari bo bushasha na nicyambe cyawo kuri byose ngene mwatwakiriye Yesu mwaziranira mu ndarite hanyuma muri kano kanya patauzino nagomba nanjye nze gusangira namwe amajambo nzofarije babozi nayo mao yongera ku majambo y'umugisha yorande kumawe ya madaritso twumvise yamenye twamva yuko Yesu kuti Yesu ashoboye gukiza indwara akwenda zose gukiza amatenda kandi yose uwo Yesu rero Yesu agiye kugaruka azabweranso ivyo twabonye bisabwa zamene zifunika kugira ngo naza kuti akabwera asange turi mu rutonde akapezi rwiza. mumundane Yesu wacu nashimwe. Yesu tamandiro Ushobora kugira imbono yagutse icyabwira kuti ubone kugira ngo gusogora tukiri ngaha mu isi sikari muziko rito ntihagire icyo Imana kimwe yatwemereye chiche chale mungana twasanga tutakoze tamesi nagwire tukaba abakristo sikari beza abakristo babwino nk'uko twariko turavyiga mu ijambo ry'Imana kandi hezagira abakozi b'Imana nanje mfise amajambo nagomba nze kuvugana namwe umubabaro wa Yesu ijambo ry'Imana usanze Yesu ari bihanezerwa yababara nabibonye ukuntu yari ngaha mu isi hari igihe yanezerwa hari igihe yababara rero nabonye ibintu bijanye n'umubabaro wa Yesu kubera ari byinshi ngomba nze kuvuga ibintu bibiri byarikije Yesu. Yesu ntiyarize kenshi hariho kabiri nabonye ntarankoze ku mutima abantu b'abagabo ntidukunda kurira kandi kana kabonye papa wako ari mu cumba ariko ararira ariko arasenga ararira rwose hanyuma akacagenda akabaza mama uwo muntu yakubise dadidi amenya badadini badani ati ni Yesu arashobora dadi angakurize dadi urumva byari byo gutabuza so bezo kuvuga kuti azindikire munzo za mwana mwese abantu b'abadame n'abagabo kuri mafunzo nabo bakadufunza tikaje bakuyanga hanyuma rero sopano nagira mvuge yuko Yesu nawe ari ivyamurikije nagomba kuvugana namwe ibintu bibiri vyarikije Yesu tubisome muri Luka 19 ine na rimwe tugeze ine na gatanu tuca dusoma n'ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:5 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice ca 19 umurongo wa 41 tugeze ku murongo wa 44 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati uyu munsi umenye iby'amahoro ariko ubishijwe amaso yawe kuko iminsi izokuzako aho abansi bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose bakagutikizanya n'abana bawe bo muri wewe kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi kuko utamenye igihe wagendewemwo. Yesu nadufashe. Aha mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice ca 11 nagomba nze gusomaho amajambo y'Imana dushimikira ku murongo w'35 ariko reka mbere ku 32 kugira ngo muvyumve gato dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana 11:32-35. Mariya ashitse aho Yesu ari amubonye
yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati mwami iyo uba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye. Yesu abonye ko arira n'abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima, arawuhagarika, arababaza ati mwamuhamvye hehe? Bati mwami ngwino urabe. Yesu ararira. Amen. Amen. Nagomba mvugane namwe ibi bintu. Tibari kamisane na ibintu byinshi. Tingene Yesu yarize. Anarira. Dufise ikibazo twibaza. Tuzifunza. Gikomeye. Zorimba. N'aya majambo. Ulmawaya. Ega n'ibiki vyarishije Yesu. Ichanzi nariza Yesu. Mu buzima bwiwe. Wawache. Atarasanzwe kunda kurira. Muri iyi minsi isozera urugendo rwiwe rwo mw'isi. Yavuye i Galilaya. Aca hakurya ya Yorodani. Aca aza kwinjirira i Yeriko. Ateraga n'i Yerusalemu. Hanyuma rero yegereje igisagara, arakiraba, aca atangura kurira ati iyo umenye ivy'amahoro ewe Yerusalemu. Ikintu ca mbere gihabwa cari ca Yesu n'ivyaha vya Yerusalemu. Yesu yararijwe n'ivyaha. Yerusalemu cari igisagara ciza, cari cubatse neza, carimwo abantu beza, ariko kandi carimwo n'urusengero. Muzi ingene muri Luka 2:1 canke Matayo 2:4 na Mariko 13 barigeze kubwira Yesu, mwarimu ntabwo urusengero rwacu ngene ari rwiza. Aca arababwira ati ndababwiye aha niho azosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yerusalemu rero cari igisagara ciza, abari muri co abanyedini bakomeye, abizi vya Bibiliya y'ico gihe bakomeye bari Yerusalemu. Yesu ahashitse arabona mu mitima. Bene data, Yesu abona mu mitima. Hari ivyo abantu batabona Yesu abona. Hari ivyo bakuziko abandi batakuziko. Hari ibintu binyegeye bihishije Yesu akuziko. Arazi Yerusalemu n'aho bambara impuzu z'idini, bari bafise ukuntu bambara, uhuye nabo barabona ko ari abantu bashimana. Bari bambara impuzu bagaca bashira utuntu ngaha twanditseko amabwirizwa y'Imana, utundi bakatwambara n'amasaha kugira ngo berekane ko bagororotse. Rimwe rimwe abafarisayo baragenda ko nko mu mayira abiri bagapfukama bagasenga. Hari n'abisonzesha kabiri mu ndwi, ku munsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu. Niko ibitabo bivuga. Ibihe bisoma bibaza rero ivyo bihe vyose umuntu yabaraba yabona bari beza, ariko Yesu abaravye arababara. Hariya muri Matayo 2:4-3 Yesu yaravuze yaragerageje kuguhamagara ngo nk'uko inkoko ihamagara abaswi bayo, ngo ariko ntimwakunda. Abantu nabo Yerusalemu Yesu ariko arabaraba, bari baragarije Imana. I Yerusalemu bari baseseye amaraso menshi. Hari haciye igihe abavugishwa benshi barishwe.
bintu bibabaza ukutamenya igihe, kutokuziba ntawu, ukutamenya igihe, utaziba ntawu, ntumenye igihe. usaziwe ntawu. Nagira ndakwibutsa Fani kukumbutse uri uyu munsi, siku yale ulipo ariko ejo ushobora kutazoba mayuzu tankarapo. nigeze gusoma igitabo Inarenga buku ina c'umuvyuru ukomeye ifayivu yolimba wabaye muri Indonesia. nanga mwendozeni Umunsi umwe abantu b'Imana bariko barasenga, ekupembera mwemu yera yaravuze simuyera nanaku ati naka chite yarakoze ibyaha, anachimwa aranywa inzoga, akumamoba ati kandi elonso ngomba mumubwire umuuze yihane. anapire Ati yihanye sigeza zarapira ngiye kumwica, enda kumupaya ndamuhaye amasaha 28. sama ntawa 24 hours. Muremera ko Imana ivuga? Muza kuti mugama nakura Abavyemera mubwe Muragomera amen. Muravyemera? Mugomera. Amen. Amen. Yesu abaheza. Yesu mbere. Nyamugabo Amuna uja acara babwira ati izo sapu zanyu imwe bukama kama kwanu nimunyereke izo nzoga aho ziri. birangize kama kuri moba Baca barareka banankazi babwira ati ariko mwemu yatubari, koma muzima atuza cyane ariko arabisuzugura. koma anavinyo anavisura Amasaha 28 agira here, 24 hours kufika baca bongera baramubwira anamuzanso bati mugenzi, barewa turakwinginze pepa fata akanya wihane. taurapire Eheraba nani iminota Imana yaduhaye igira yuzuye, ariko arihagarara anayimiria ngo mugira mu maramare ufuna mwisaba inyuma mubwabo muvugana n'Imana, mugira mu maramare mu isegonda 10 ya nyuma baca batangura guharura, batangura bati 1 2 3 nabo barawa 4 5 6 7 kugira umusegonda ugenda baragenda kuri 9 abaraba guconyera bavuze 10 bagenda yikubita arapfuye. Abantu bariho batazi igihe, tubagiye giteye ubwoba, igihe abagabo barongorirwa, n'igihe abagore barongorwa n'abahungu babo, n'ibihe abagore barongorwa n'abagore. Ntituzoceza kuvuga yuko Yesu ababaye, Yesu ababaye, ikintu giteye ubwoba kuko no mw'ishengero haba bariko baraneshwa, haba bariko barananirwa, babashona y'amafilime y'ibiterasoni ibatwara umwanya, abandi bakora ibyaha kuri telefone, bamwe barabibesheramwo, bamwe baravuga iyo bari kandi atari iyo bari. Nagira ndakubwire ngo Yesu ararira, Yesu ararira, Yesu ararira. Hari umugabo numva nobwira ari hano, aho abantu bakwemera uraza amagorwa, bateye urugo rwawe uraza amagorwa, umugore n'abana bawe bafise. Yesu ararira, atawe ubizi, Imana irabizi kandi yarabibonye. Nagira ndakwipfurize uruhure umutima w'Imana, uruhure umutima w'Imana. Yesu ararira, Yesu ararira. Yaba Yesu arabaye amakositime yacu, araba amashure yacu, araba amafaranga yacu, araba bijyana biriya. Hari abantu bamwe babaye borohewe, mugabo Yesu arabarinda umutima. Reka ndabibutse mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 11 hari umugabo yitwa Dawidi yasije mu rugamba, acaja muri etaje hejuru, acabona umugore yitwa Batisheba yambaza ishengero. Aho yamuraho yarabuwe umugore, Imana yaramubona. Pamene ndiende kuona uchabukazi.
Mulungu yenye kumuona yaramuravye anamuyangana aramwifuza anamufunisisa agenda atinyima inenima yopa Mulungu kubera Imana irazi n'ivyo twiga Mulungu amaze arazotikanizira mu mutima abarundi bari i Burundi barundi bakuja ku Burundi kwa mbere bameze nabi cyane ndibo ipa kwa mbere ashobora kukugumbira muga twashane mo ku mwazo mbona ninda gukunda iyo nzori kudasho umutima hava kwa mutima ati kona kubarira onani vimeno koma sekuyabitona nazamanye n'abagore bakuburundi numva bahe baravuga ariko kamesa ngwiryo jambo sheri ndaryanga sheri n'inzonda mwari uwundi mugabo yagicishije umugore kubinango anapaya mukazi wake wakumwambwira ngo sheri avuga ati sheri nawe hayasambana n'abandi koma ari ku kigondo mukazi wina yabimenye yaciye umutima yaciye agwara bipi pamene anamva na bipi nashutinga ngo ndaryanga ati nilizonda ariko kari karyoshye koma keze kakwinzohona kasheri abagabo bakatwononeye Imana mukatwononeye muri kuona kamau kanu bazizasezeza cyane amikurukire bizoza umugore kakugegene kakudungera neza kana kuzatishori uzibezona kuti mu mutima mwa madamu ino karakunyurira katungana nzona mumendo kangenerati Imana babare bagakondo abakurukira murabona ko anonga Dawidi rero uyo ariko uriya mugore angana mukazi acyamwifuza anamuvunisitsa murazi ibyabaye yaramusambanije atuma ko uriya mugabo wiwe anatumizamo muda wake uriya kugira ngo azimanganye ico caha kuti abise chimo murazi ko bitakunze binateke hanyuma uriya asubira ku rugamba Dawidi yongera icaha ku kindi acamwandikira ikete amubaye ati shira generali Yowabu mugabo n'abantu ba kera baruwa bandi bakudabe ndibarebekeza semonga masiku ya umutama wari iwacu Makamba kora kuja kwadu ku Makamba yabariye ngo barashobora gufata ikete benze gutenga monga nkarata bakarungikana umupurano kuva i Makamba gushika i Bururi bypass uje wopleka mankaza kuchokera ku Makamba kwenda ku Bururi akagenda batwaye mu gati kamezuka ayinyamura mukakamukero karizo Bururi ari taritsuka abikira ku Bururi nishanya muraso ariko masiku ya ariko wari umuntu umwana pese mu masiku yano ya abagabo barenga ibigo bamura bene bamasema nyuma yao buri munsi muri telefone bashiramo kode mufoni mwao kuko ni kodi inzu yibagira gusa ukayibara chabe usanga bamaze kubisoma upeza mbele bakutana n'abagabo kubera bagowe uriba muna kama hotu ni bana mabuto yagiye muri dushe telefone ayishira hamwe ora apenda mu toilet aye na phone kugira ngo ntibayibone kuti basayone ariko Yesu arababaye Yesu zona alira nga phone zone ende na mu toilet ntibanda kwigishira ko telefone ishobora gushuha igaturira ngaho saba kupuza kuti phone igapya igashobora wewe utangure kuyiturira no mu muriro utarajayo uyambe kutisha mazao kabla kunaongea umuriro Yesu agutabara Yesu agutaniza zawo sanze umupasiteri umwe w'umutama napenda muzo inanga mukoro telefone mukuyibika yibikaga iruhande y'umutima yenze kwisungira papa mutima nemutamu urapfa ate hamba telefone ntibazibika ngaho amasungira apa ukagumiza ngaha bipira kwica ipi za kupaya aho yari umutama mwiza yenze kora bwino yaciye kure yacashije anacho sababa kana huku kugira ntimumerere nabi kutisa mustera Dawidi aca muri kadikete Dawidi apata karata nagira ndababarire ifani miuze mbega Dawidi ariko arandika iryo kete Imana yaribona pamene Dawidi kore makara yandika Imana yamenya kumuona yandika ayamba ayanga hanyuma nagira ndababwire ifani miuze ibintu byose wonga inyeganza gute Tonza ungabise Imana irabibona ungaziona nico gituma Yesu arira Yesu arira abaririmbyi banyegaza ibintu yimbira rabisa Zaburi ivuga ngo Zaburi ivuga ngo masali mara kuridwa ibyo urabikora izo uzichita nje ngahora
iyo kete anatumiza karata abwira Yowabu anamuuza Yowabu umushikiranganji wo kwivuna abansi utawo general commander ati rero sobano Uriya mumuherereza aramasota ari urugamba rushushe ate kusoba kone kuri nkondo ya mbili Uriya Dawidi Yowabu aca bikora uko nyene anavomera Uriya barapfuye amarira apfuye acacura wa mugore after amarira anataka mukazi Natani Nathan mu gice cya 12 cya Samweli wa kabiri Kovu second Samuel ndakunda abakozi b'Imana nikonda tukizamuru sinavye ko yandi umuntu umwe muri bo sikuti ni umuntu mwari abakozi b'Imana barimo mpemu yera nakunda abakozi b'Imana barimo amavuta y'Imana nakunda abakozi b'Imana bambwira ukuri hanyuma rero uwo mugabo uri Natani huyo acagenda ibwami anaenda kumfumu atemwa ati fumu ati ari iwacu yaretse kubibira ati kuja kwa kunagara kintu ati nibiki ati bijani mwe ati hari umugwiza atunga ati kuri muntu wacuma abana n'umukene yende pamoja na mtu wasabu afisa agatamba kamwe wasabu akafaza kamoja yakaraza mu gikiriza yende ukamoneza ati hanyuma mucheze ache ati hanyuma abashitsi baje amene barendo banabwe ati nyamutunzi ujya wacuma acagenda afatanya agatamba k'umukene anatega kangoza ataca akarya anakadya Dawidi acarakara anakaripa mu bisanzwe yo gucira urubanza abandi birona barutira abantu bana buri shope kuvuga abandi nawe abandi kama birona bana uko yipa ni shope reka ndababwire n'akandi kantu reka bana karuka nama burya no kuvuga ubutumwa rimwe rimwe bamwe biraborohera n'abantu kurarika utenge bana muvuga ngabo pepuka ariko kubaho nk'uko ubutumwa buvuga biragoye koma kunkara monga utenge wabwino urinde ngeti vuto ako mwakumvise makambe sasa kama kuririmba biroroshe kuyimba ni shope pepuka ushobora kuba uri n'umuntu ungake ni muntu uzi kuvuga ijwi murazi oziba hariho amajwi hari abantu bafite amajwi kubandana na voice ariko araririmba gusa natwe bagira mwema ari kuyimba oraribe muzimu afise ijwi ana voice riryoshe ariko araririmbamwo kumva ari kudwebera mukumva rikorera voice yakugenda mukumva ibishobisho biraduze voice yangera muri iwe zo ushobora kuba umeze gutyo uri motero mugabe ikibazo no kumenya ko ivyo bavuga ubiraho mu buzima bwawe vameni ukamba mu moyo wako vilimo Dawidi ati uwo muntu Dawidi ati muntu yarakwiye gupfa uwo ni kumwarira chape ati mugabo ako niko kamutabaye ati mugabo koma ntapfe asamari atamurihe kane amuripire 4 times Natani achavuga erenga uwo muntu ndi wewe muntu yo binduwa ashukuru nakunda icongereza chizunguni machikongereza bavuga ngo you are the man nukuvuga ngo nyamugabo ni wewe bamdani bamene ndimwe bamene ndakunda Dawidi niko na Dawidi yaciye akoroka bamene anachoka kwa mpando imbabazi uruhura umutima wa Yesu ibitugora bibaho tunananirwa arasanga mwe n'umudamu vyakugoye arasanga mwe n'abana vyabagoye arasanga uwo mukorana vyakugoye Imana iduhe umutima wihana Imana iduhe umutima wihana itandukaniro rya Sawuli na Dawidi kusiyana kwa Dawidi ni Sawuli nuko Sawuli atihana Sawuli sasa kuja kurapira Dawidi yari umuntu yihana kwa Dawidi ndio munoza nagomba uyu munsi mbe hano nabifurije kugira ubuzima bwihana ubuzima bwihana umuvyeyi agasaba imbabazi umwana umwana agasaba imbabazi umuvyeyi umunsi umwe twe na madame duteye ibintu zinadivikira turashavura zinakalipia hanyuma
kubera nshavuye kama wewe utakalipira ndamusiga mu gikoni namusiga mu kitchen nawasigaye mu gikoni ameza mu kitchen asigara ashavuye asangi wokalipa muzana tena madame turirabura twese ino na mukazi wange bebo tuva black ariko ni mwiza byukuri koma ni wakuno so ona nta wundi mugore ndabona basa ni kama mukazi hapa na mukazi wange wakuno acha mukazi wange hanyuma ushirikira hariya nako kandi biremewe nizamo wegetera kazi unakama mukazi wange hanyuma rero pano uwo munsi sikwiyo hageze umwanya wo gusenga nema pembero niba ndavuga ngo turuhure umutima wa Yesu mu titaniza mutima wa hageze umwanya wo gusenga pembera niyumvira ngana ntera nurakanwa ngo senga numva birananiye amva nakagiwa ndamubwira nti madamu mukazi wange je nagomba bari kanayingisa akantu k'amanyama koma nenzera kajya kujuja mbabarire waneyisha unikure koma mwani kalitiza zona mbabarire unikukire nawe nyenda rambaye wambabarire nene zona wani mbabarira kujya unuze moya napuye ntaho urakutakwiye gushavuza abagore nana kuti disakalishe mu makazi ushavuza umugore niyo ari mu gikoni bakaribwa mukazi rishari mu kice akaca bararira nishari kurira yiyagaza no ku mazuru ariko idazone nako ushobora gusanga isose yawe byinshi ukoze na supu ya mena panga muri maspices yambi mwirinde kwanza abagore nisambaye uzazikaribisha abakazi ushobora gusanga amasose yarononekaye upeza maspices yakari yambi ariko biryoshe umugore ahaye atereka upeza mukazi atera n'agakora ariko yimba n'agakora biraryoha cyane simakomereza ngabo turagerengeye mu mutima twese turatsindwa ndamusaba imbabazi mbabaye numva ko nakosheje nawe aransaba imbabazi tuca turasengeranira aje gusengeranira turanezerwa hama tuca turabazanya tuti none aha twari twabaye reka twari twasaze twari twabaye nabi ndabifurije kuruhura umutima wawe Yesu areke kurira Yesu areke kurira muri amajambo ikintu cyankoze ku mutima nuko hari abantu bamwishenga bariko barariza Yesu bariko barabaza Yesu Yesu atubabarire Yesu akugirire imbabazi haleluya ndagomba ngo turuhure umutima wa Yesu bagayifuza kuruhura umutima wa Yesu tugorore amaboko yose tumeze nk'abamuhaye byose Yesu turagomba kumuruhura umutima haleluya umutima wa Yesu uruhuke haleluya oh haleluya oh haleluya Baba Betania abavuga ni Marita na Maria musaza wabo Lazaro bari basanze bakundanye na Yesu ndabifurije kuba abakunzi ba Yesu hari marira y'urukundo mu 1993 n'ahantu bishe abantu cyane abantu twabanya ku ishure barabishe baragombye
icyo Imana iranka. Na hivyo tunataka kupanga kulunganakana. Nsanzwe nifura mu muryango. Ili ni wabadu waoyama mu Mfise mama na papa bankunda cyane. Hanyuma rero ntashe. Bari barahebuye. Bansiga ko napfuye. Narabonye amarira y'umunezero. Narabonye amarira y'urukundo. Nabonye mama mbonye nkiri nka hariya. Uruntu umenga ruramufashe Imana ihezagira abagore barafise ibintu byabo Imana yabahaye. Abagabo tudafise. Abagore umwana arize baramuhoza bagasubira bagasoma. Ariko umugabo koma mwamuna Ramaya ati hora. ati ngarasi Hanyuma baye nuhora. Nta bindi dufise. Twe turabafundi bibiri. Ariko ba mama Imana ibahezagira. Ntabwo nibaza iyi si itaja kugira abagore. Ibimeze nabi. Yuzuyemwo abantu bashishwe. Kuko ibintu vyampore vy'imisuhuko twabikuye kuri ba mama. Nibo babiduhaye. Hanyuma rero ico gihe mama mbona nguyako. Angunya ndumva agira nige. Ariko ararira. Ntiyarababaye. Yaramarira y'urukundo. Haramarira ndabonye y'urukundo ya Yesu. Lazaro yarapfuye Nyarutsiro nkuru. Hanyuma Yesu acagenda akiriye iminsi. Yesu ashitseho aca haragera igihe Marita aramutegera aramubwira ati mwarimu izuba wari hano umusaza wacu nawe yapfuye. Ariko acagenda hamagara Mariya aramubwira ati mwarimu izuba wari hano umusaza wacu nawe yapfuye. Yesu aramubwira ati atosubirabeho. Hanyuma nyarukije asanga abayuda baje ku kigandaro. Mu Bisirayeli hariho abahinga bo kurira. Iyo wabuze umuntu watuma ko korale y'abahizi ikaza kurira iwawe. Kandi baravyiga bakigishwa kurira. Rero Yesu asanga barira. Yesu acabati ko mugeka mwamutaye. Baca baragenda. Yesu abonye barira. Nawe agenda acarira. Amarira y'urukundo. Mfite message. Abantu bari hano bagize iminsi barira. Yesu yantumye ngo ndakubwire. Mpore. Ndakunda Yesu. Nikunda Yesu. Arashoboye iby'amarira yawe. Afani sasa kurira kwa. Hari abantu barabaza kunsaba ngo tusengere hamwe. Bariona mama kunipenda kutibera pamoja. Bari ikibazo bafise. Bari utawe naye. Bakavuga. Bakamba. Numva mose atarikuwa atiyokuye. Misozi guchoka. Nalia naye. Kera nkigwaye bipi. Pamene na bipi kuta. Yesu yarankikiye bipi. Yesu ananichiriza bipi. Kera nkigwaye bipi. Pamene na bipi. Harigenda heza kwakira umuntu. Ntarenza unikasiya kurandi yako. Nachanja muri krize ya bipi. Enda mu crisis. Kubera umubabaro. Kamba amarira yanje. Kwanga. Nanje ndayabwira Yesu. Nimuza Yesu. Kuko sishobora gutabara umuntu. Siningatanize Yesu atamutabaye ntabyo yoshobora. Ariko Yesu. Iyo arinze arira. Amen arira. Uratabara. Amen. Amen. Turashima Yesu kwa cyane. Petero wa mbere 5:7. Petero wa yamba 1:7. 5:7. 5:7. Avuga ngo muyikorera amaganya yanyu yose. Mutwikeni zoba zanu zonse. Bababara. Amisamara. Matayo 11:8. Matayo 11:28. Avuga ngo nimuze kuri jewe mwese. Abananiwe n'abaremerewe. Ijambo nimuryakire mu izina rya Yesu.
yokesha akanyama kwibarabara. Wamene mundu bamashoka akanyama kuja ku marodi. Abantu ngo baragiye ahantu bokesha akanyama. Naenda kuja ati nishokereni kanyama. Hanyuma rero ngo abose bakaguma babwira ukata ati najora mubwira nkatire kuri iyo nyene. Na muzeni unijue kuri iyo yamene. Natumunda ati uwundi akavuga ati iyi mwenga ati najara nkatira kuri iyo nyene. Naende nijue ni kuri iyo nyama yamene wakenda kubena. Wao ndio yeko razikati nyuma. Wameneza kuzijuba juba. Nzawumva ya byamustressheje. Baguma bakebesha kuri iyo. Ayensi kuri nyama imozi na imozi nyama imozi yote nijue. Acha babwira ngo none nguyimbwe imwe ngo yatewe kuri rero. Gawi imozi shuwa izali kwa nani nonse. Abantu yari imbwa. Yebe ni garu. Kumbe ya idogo ngo kateko yari imbwa. Abarundi ntibakunda kurya imbwa. Barundi zama ya garu. Ariko hari abandi bazijya kandi siyo ngo gucira urubanza. Mama zije kubashirika kuba weruza. Muga murundi nakunda imbwa vrema. Murundi zama kwenda kujya nyama ya imbwa ya. Rero kumva ko bahe gukatira ku mbwa kabatego. Kiwa kuri nyama ya imbwa. Nagira mvuga ngo Yesu. Nibuka kama Yesu. Arafisi inyinshi kubereye. Ana yango yomi kwani Yesu. Yesu. Arafisi bikwiye abamwambata bose. Ana zofu zo endera kwibabira mu itana bose. Nta byamunaniye. Nakangiwe Nta byadashoboye. Bechameza kwa nisa. Ibitigeze bibaho abishiraho. Acha Aregera imbaraga zaro. Anaenda kwa mene kuri Lazaro. Arabwira abari ngaho. Anaza bene wenzepo. Ati nimukure ahubwo rubuye. Sako chimwara icho. Bateraga Yesu. Ati Yesu. Aramaze kunduka. Uruni wonuka kudala. Ariko Yesu arabwira ngo Sanababuza kuti. sinakubwiye ngo niwizera. Nakuza kuti bakurupira. Urabona ubwiza bw'Imana. Zamu. Senzi Imana. Pembele Mulungu. Uyu muntu ari hano. Utari pano. Ari mu kibazo. Ayo mavuta. Imana imwongera ukwizera. Yesu arashoboye. Ibiritse umwana we nawe biramuritsa. Zamene ziza Mulungu nezimuriza. Ibiritse umwana w'Imana. Zamene ziza mwana wa Na Mulungu. Yesu yamuritsa. Na Yesu zima Reka muriza. nkubwire inkuru nziza. Kuzeni biya Yesu muriza. aragusengera. Yesu akupembelea. Hariya mu Baroma 8 Alone 80. havuga ngo Nakuta kuti. aradusengera 3:4. Amatipembelea. Umurongo 3:4 aradusengera. Amatipembelea. Ndanezerwa. Ikondwela. Iyo nibutse ko Yesu asengera abandi batura umutwaro Nakupeka likweli. kandi si bibi Nicho imba. barashobora kubyibagira Ngayuwana. ariko mwijuri imbere y'Imana. Haleluya. Mwijuri imbere y'Imana. Haleluya. Ndafise umuntu avugira kandi ijwi ryiwe rirarengana. Datamwemera. Tata muvomera. Aragusengera. Amapembelera. Aragusengera. Amapembelera. Haleluya. Amen. Aragusengera Yesu. Amapembelera Yesu. Aragusengera Yesu. Amapembelera Yesu. Acha aravuga ati Anamuza kuti. nimukure usinabwe ngo Chetani. nimwizera murabona ibitabo Sasa kweza utimba by'Imana. kumbira kuti mutaona zamwe za Mulungu. Acha aravuga ngo Anabura kuti. Atate. ndagushima kusanzwe urumviriza. Nikupenda kuti umandimverera. Ndabivugishwe n'ishengero ihagaze hano. Nani. Ndabivugishwe n'ishengero ihagaze Nikana hano. kama upendo wa Mary Pals. Kugira bizere ko ari we Kuti wantu. bakupe kuti wantuliza. Acha aravuga ndakunda Yesu. Nikonda Yesu. Ijambo rya Yesu rifise ububasha. Mwana Yesu anafahamu. Rifise ububasha. Mwana Yesu anafahamu. Rifise ububasha. Inafahamu. Haleluya. Amen. Kandi ubwira ububasha kandi. Ebuze mpambe mingi. Kandi ubwira ububasha kandi bumwe. Ebuze mpambe mingi. Umunsi umwe Pastor Evariste Siki mwone wa Evariste. yaragiye ku rusengero hajya ribara canka hafi sinzi. Anaenda kulibaya kabani pinango. Agenda ari mwarimu ndashikiriwe Evariste. Anaenda ani kapenze ndani batari ndashikiriwe Evariste. Hanyuma baca baravuga bati Banarangura kuti kandi uwabivuze ntuwufitiye ububasha. wamena kamera wamena na mpamvu na Ati hii. tugomba dusengera abapasitori uyu munsi. Ifari pembele mamabusa particular. Barahamagara amazina. Banaita na mazina. Baca bavuga ati ndashikiriwe Evariste. Atashikiriwe Evariste. Aca aragenda. Anaenda. Baca baramusengera. Banampembelera. Guhera uwo munsi yitwa nde? Kuyanga sikita aleta na ndani.
Ndagira mbaze Simoni ko ndamuzi. Nivuze Simoni. Simoni woza ugahamagara Elize. Wobo ugabo bahita na Elize. Babaye pasitori cyo fata. Ate. Cyangwa se na Evariste. Ikene wabona Evariste. Wari kuri kanisa. Ni mupingo. Urangambura umugore ngaho. Gana mukazi pacha. Urabaye umudiyakoni. Wangadiko neza. Cyo fata. Kwingataya. Utaho uko waje. Zato wabo mbele wabwerera. Bisaba bifitiye ububasha. Abene na mpamvu izo. Ariko kandi bajya bafise ubwo bubasha. Abene na mpamvu zica. Bavuga uko tuvuga. Bakabamenye kabira dusumbye ububasha. Ko bandikira mpamvu. Ngira ndababwire ngo Yesu afise ububasha. Haleluya. Amen. Yesu afise ububasha. Yesu na mpamvu. Jewe sinoshobora gutuma uwamugaye amugoroka. Simesiga nenge zomene. Jewe sinoshobora gutuma washirema kutakire mwicema cyacu. Jewe sinoshobora gutuma ideni ryawe rikuva. Sinigarengeze kungora yako ico kepo. Jewe sinoshobora gutuma ingwara yawe ikira. Sinigarengeze batende yako ico kepo. Kera nahora nambara amarori. Kutangaze kugora magogo. Amasa mabaza. Yenze ni mamenza arikuta. Umunsi umwe Yesu yari kuzigerera. Anakamba. Ubu ndakomeye. Hapa nilipo ino. Amasaha menshi kuri ordinateur. Ngamba siku ya depo. Ndakomeye. Menza aripo ino. Kubera ufise ububasha. Akomena na mpamvu. Yavuze mu amaso yanjye akomeye. Guhinduka arabishoboye bene data akira aya majambo aguhindurira amateka agukura ahuri aguhindurira izina aguhaye bishasha akwinjiza hirya. Nabonye Imana ihindura ibyanze guhinduka. Nabonye Imana ihindura ibyanze guhinduka. Nabonye Imana nagomba mukaririmane nanje mukakire mu buhanuzi. Haleluya. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Haleluya.
guhinduka. Yesu acaravuga Lazaro sohoka ngwino. Ndakunda Yesu. Namye mbwira bene data wangu yarakoze kuvuga izina yakapfa kuranda mugati sohoke muzi aranda yakayini yahabaza kandi byari kutugora ariko yavuganye n'uwo bafitaniye umugambi igufitiye umugambi. Amen. Igufitiye Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Juma ndabonaho ikibaho. Iki kibaho ndabonamo ijambo cy'icyongereza byanditse ko ngo the day. Uyu ni umunsi wawe. Byanditse neza ko ni umunsi uzwi Imana yateguye. Hari ikigira ihindure. Hallelujah. Inama nkubwira. Inama duhanze umutima wa Yesu. Twiyenze. Yosuwa. Imana yamubwiye. Agurageza mu Bisirayeli. Arababwira ngo nimwiyenze. Kuko Imana ejo izokora igitangaza. Jewe Imana ihayambarira. Ngo uyu munsi. Imana ifite ikigomba gukora. Hallelujah. Sinzigana bigenda. Sinzi ikigomba ikore. Ariko n'ubucakire bw'izina ryawe. Ubushobozi bwo gutabara. Imirindi yo gutabarwa ndayumva. Amen. Imana imishije uwo ari we. Ariko hari umuntu agira atabarwe. Hallelujah. Hallelujah. Sinzigana bigenda. Amen. Oh, yes, Lord. Yesu! Hallelujah! 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 Mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana.
Yesu aguhezagize n'aya majambo. Yesu ararizwa n'iy'ubugingo bwacu, hari ibibuhumanya bigatuma umutima wiwurira. Ariko iyo twiyejeje, Yesu arababazwa n'imibabaro yacu, nicyo gituma amarira yiwe atuma utabarwa. Kandi uyu munsi Yesu agira gutabara. Imana ibahezagire mwese.